dufise umunezero kuko na cane cane amaboko y'igihugu niyo yari yadufashije kugira dushikire aka gashimwe. Twese uri intore, Burundi bwacu intore, igihugu c'amavuko intore, amashyi menshi. Fasoni Sylvia Uwiragiye muvuye mu gihugu cya Repubulika ya Kongo aho mwaronkeye agashimwe kadasanzwe mbere twomenya by'ukuri ako gashimwe gasigura neza na neza ibikorwa by'umuntu aba yarakoze aho twari twitabiriye inama y'abagendana ubumuga mu gihugu kibanyi cya Kongo Kinshasa neza na neza niho twari turi. Rero iyo nama yari iyo gushimira abagize neza bakoze neza sanga ni jewe batoye nakoze neza muri Afrika y'akarere y'umurundi kazi cyangwa umurundi arosa agashimwe kangana gutya aba ari igihugu kirosa agashimwe. Jewe nabo serukira abagendana ubumuga bwo kutabona dufise umunezero kuko na cane cane amaboko y'igihugu niyo yari yadufashije kugira dushikire aka gashimwe. Rero twe dufite umunezero ko tuzaniye agashimwe igihugu kuko n'igihugu kikarose sijenda karose imidari 2 mbere n'urupapuro rushimira ndetse no kunkorona nk'umuvyeyi yakoze neza. Rero twe turanezerewe nk'abarongozi ba Fondation Uwiragiye dufite umunezero ko twashoboye kubishikako, ariko neza na neza dushimira cyane cyane nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi kuko baradufashe mu mugongo na cyane cyane mu gushigikira agateka k'abagendana ubumuga hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Baradufasha bimwe bikwiye ndetse n'umutambukanyi wa nyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nawe yarahigerera akadufata mu mugongo. Rero turi hano dushimira n'icubahiro umukuru wacu w'igihugu ndetse n'abamufasha kuko yashizeho amategeko agenga neza abamugaye. Rero twe dufise umunezero kuko twabonye ikimenyetso c'ineza y'Imana mu kuronka agashimwe. Ego notera kamo na cane cane abarongoye abandi muri aba bafasha bafise ubumuga butandukanye si ukutabona gusa yuko bokora neza ntibakorere inda zabo ahubwo bashire ineza y'umuntu amugaye, niho tubona ibikorwa twakoze imbere.